Iyo tuvuga rero yuko wohitamwo kumviriza Imana yonyene nuko tuba dushatse kuvuga yuko mu buzima bw'umuntu hariho ayandi majwi, hariho amajwi menshi cane, amajwi aza dusanga, amajwi aza kubera aho turi, amajwi aza kubera kumbure ivyakozwe ku buzima bwacu, amajwi aza kubera hari ikintu ikirere c'impwemu kiriko kirashaka kutubwira, canke amajwi azanwa n'Imana ubwayo kuko hari ikintu ishaka ko dukora, canke ishaka ko twumva, canke ishaka kutwigisha. Uko Imana iravuga kandi Imana ivugira mu mutima w'umuntu. Ariko igihe wewe Imana yakubwiye, igihe Imana yakuganirije kubera iganiriza mu kwiyorosha kwinshi, mu gacerere no mw'ituze niho Imana ivugira. Igihe rero wewe muri ako gacerere, muri iryo tuze utashoboye kumva ico Imana kiravugana nawe, igihe jajwi ry'umutima ritabaye rinini muri wewe ngo rigire ikibanza gikwiye ngo wumve ivy'Imana iriko irakubwira, hari igihe Imana ica ku wundi muntu uvugishwa, ku mukozi wayo, yaba umupasitori canke uwundi, canke n'uwundi muntu mwene data akaza akubwira ati iki niki nico Imana ishaka ko wumva. Ndabaramukije mwebwe mwese bakunzi b'ubugingo busagutse TV, muri mu kiganiro ciza canyu Be Lifted Up, muri kumwe na Pasteur Jean-Claude Midogoro. Ariko imbere ya vyose reka tubanze tubasabe ngo mugire subscribe canke s'abone, hama mu clique no kuri ako gakengeri kugira ngo ibiganiro vyacu vyama bibashikira bigwiriye n'ivyo ariko kandi vy'agaciro, bibatuma muduga, mukura, mukomera kandi mukorera Imana yacu nk'uko bikwiriye. Reka rero nk'uko bivuga ngo à tout Seigneur tout honneur, tubanze duhe icubahiro umwami wacu ari nawe atuma ibi vyose tubikora kugira ngo dushishikare kumuhesha icubahiro, hama twese tubashe gukora dukorera we, duhesha icubahiro we, dushira hejuru we n'izina ryiwe n'ivyo yakoze n'ico ari. Reka dushime Imana. Data mwiza mu izina rya Yesu Kristo, turaguhaye icubahiro kandi turagushimiye. Urakoze mwami mwiza ku bwabo bose bariko baradukurikirana n'abazodukurikirana. Urakoze ko ubagirira neza kandi uduhezagirana nabo mu kutwigisha, mu kudukomeza, mu kutwirura no kutwugurura amaso kuri vyinshi amabanga yawe, kugira ngo dushishikare kugukorera no kubandanya kuguhesha icubahiro muri vyose n'igihe cose. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Turongere rero gusubira kuguha ikaze muri kino kiganiro Be Lifted Up cuno musi. Hama muri ino ndwi nkaba nshaka gusangira namwe amajambo adasanzwe kandi akomeye cyane ku buzima bwawe, kuko twifuza kukubwira canke twifuza yuko womenya neza ko utegerezwa guhitamwo kumviriza ijwi ry'Imana yonyene. Iyo tuvuga rero yuko wohitamwo kumviriza Imana yonyene nuko tuba dushatse kuvuga yuko mu buzima bw'umuntu hariho ayandi majwi, hariho amajwi menshi cane, amajwi aza dusanga, amajwi aza kubera aho turi, amajwi aza kubera kumbure ivyakozwe ku buzima bwacu, amajwi aza kubera hari ikintu ikirere c'impwemu kiriko kirashaka kutubwira, canke amajwi azanwa n'Imana ubwayo kuko hari ikintu ishaka ko dukora, canke ishaka ko twumva, canke ishaka kutwigisha. Kuko Imana iravuga kandi Imana ivugira mu mutima w'umuntu. Ariko igihe wewe Imana yakubwiye, igihe Imana yakuganirije kubera iganiriza mu kwiyorosha kwinshi, ngo mu gacerere no mw'ituze niho Imana ivugira. Igihe rero wewe muri ako gacerere, muri iryo tuze utashoboye kumva ico Imana kiravugana nawe, igihe jajwi ry'umutima ritabaye rinini muri wewe ngo rigire ikibanza gikwiye ngo wumve ivy'Imana iriko irakubwira, hari igihe Imana ica ku wundi muntu, ku muvugishwa, ku mukozi wayo, yaba umupasitori canke uwundi, canke n'uwundi muntu mwene data akaza akubwira ati iki niki nico Imana ishaka ko wumva. Ahanini rero nciye agakwabu ngaho mw'isezerano rishasha, Imana ivugana natwe biciye mw'ijwi ryayo, biciye muri mpwemu yera. Hama umuntu wundi wo hanze aza kwemeza, gukonfirma ico Imana yavuganye natwe, canke ico Imana yatubwiye, kumbure ntituvyumve, canke kumbure bikabura uburemere muri twebwe. Imana igashaka gushimangira ca kintu kugira ngo wemezwe neza yuko Imana yavuganye nawe. Aho nciye make kugira ngo ndiko ndavuga ngo kumviriza ijwi ry'Imana, ico tubanze tugishire ku ruhande kugira ngo twumve ikindi shaka ko wumva uyu munsi. Hari ibindi bintu rero bifise amajwi navyo bitubwira mu buzima bwacu.
icya mbere kitubwira mu buzima bwacu ni circonstances canke ibihe ducamwo mu buzima bwacu. Urashobora guca mu bihe by'umubabaro, ibyo bihe bikakubwira ati ntuzova aha hantu ko hageze ibyawe birarangiye, bikagutera ukwihebura. Uko kwihebura si umuntu aza kugutegeka ngo ni wihebure, ariko ni ijwi ry'ibintu biduga mu mutima wawe canke mu vyiyumviro vyawe bitangura kukwereka no kukwemeza yuko birangiye, yuko utegerezwa kwihebura, kuko atakundi kubandanya, atayandi mahitamo canke atayandi mahirwe ufise, ariko ko ibintu birangiye. Iryo ni ijwi, nico wumva, ariko iryo jwi rero niryo tuvuga tuti ntuyumvirize, ariko hitamwo kumviriza Imana. Icya kabiri gishobora kutuganiriza ni akarere tugezemo. Buriya kurya isi iboneka, isi ifadika, iyi si iriko imisozi, iriko amabarabara, iriko ibiyaga n'ibiyaya, hariho amateritware canke ibihugu canke uburere, kandi bukaba bufise ababutwara, ababurongoye, ababutegeka. Ni nako n'isi y'impuhemu nayo ifise uburere bwayo, kandi ubwo burere bukaba bufise ababutegeka n'ababutwara. Ndagutumirira cyane gumana natwe muri bino biganiro tuza turacisha kuri ishene yacu Ubugingo Busagutse TV, kuko mu minsi izoza canke mu minsi iza muzokumva ivyerekeye bene ayo mabanga y'imiryango canke amateritware n'ukungene bayinjiramo n'ukungene aganzwa. Rero ugumane natwe mu biganiro vyacu, hari vyinshi tukubikiye. Ariko ngarutse kuri aya majwi avuga, ayo materitware ariko ndavuga arafise amajwi nayo. Ni ukuvuga yuko ugeze ahantu kanaka urashobora kumva ivyiyumviro kanaka canke ubushake kanaka canke ikintu en particulier mu buryo bwihariye, arico kiriko kirakwega ivyiyumviro vyawe, arico kiriko kirakwega amajambo uvuga, arico kiriko kirakwega uburyo uri kurasa n'ubona ibintu. Kubera iki? Hariho amajwi ategeka inyifato, hariho amajwi ategeka imvugo, hariho amajwi ategeka ingiro avugira aho hantu muri iyo teritware, muri ako karere, atuma uca usunikirwa kwiyumvira uburyo kanaka canke kuvuga uburyo kanaka canke kwikomporta, kwigenza uburyo kanaka. Ivyo bikorwa n'amajwi, kuko mu isi y'impuhemu itegeko ryose ritangwa n'ijwi, ritangwa n'ijambo kanaka ryavuzwe n'umuntu canke n'ikirere kanaka canke mumaze gukurikirana amabanga y'ibicaniro, ikiganiro kiri kuri iyi shene yacu nyene, muramenya yuko n'ibicaniro navyo bivuga. Ayo yose n'amajwi umuntu yumva mu mushaha wiwe, mu mpwemu yiwe no mu vyiyumviro vyiwe. Ayo majwi rero niho turiko turakubwira ngo nuhitemwo muri ivyo vyose bikubwira, nuhitemwo kumviriza Imana. Kumva ayo majwi si bibi, ariko kumviriza ayo majwi ukayumvira nivyo bibi. Kuko iyo tuvuze ngo uhitemo kumviriza Imana yonyene, nuko ijwi ry'Imana rivuga ikintu kimwe gusa, ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana naryo ni ubuzima, ijambo ry'Imana ni Kristo, ijambo ry'Imana riza gukiza, riza gusomora, riza kubohora, rizana umuco ahari umwijima, rikazana kubohoka aho umuntu yarabujwe, rikazana ibyiza ahari bibi. Arico gituma guhitamwo kumvira no kumviriza Imana ari byo bidufitiye akamaro kurusha aho twohitamo kumvira no kumviriza ayo majwi atubwira quelque soit canke ntaco bitwaye ivyitwazo vyose vyoba bihari mu buzima bwacu. Uvuga uti nibyo nategeza kubabara canke birumvikana ko noshavura canke iki na kiriya. Rero turiko turagutumirira muri kino gihano c'uno munsi guhaguruka ukhitamwo, guhaguruka ugahitamo kumviriza ijwi ry'Imana, ukanaryumvira, ukanakora ico ririko riragusaba. Kubera iki? Kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo Imana yacu iri nyuma y'ijambo ryayo ngo irishitse, irarishibamiye, irarihagarikiye, irariteramiye ngo rishike. Ico yavuze cose gitegerezwa gushika, ico yashinze canke yagenye cose gitegerezwa kuza kikagaragara mu buzima busanzwe. Kubw'ivyo rero
wewe wemeye ugahitamo kumvira icyo Imana iriko iravuga na ntayo uri kumwe nayo, iragushigikiye, irakwishinze kandi izoshikana ku musozo cyangwa ku iherezo ico yavuganye nawe cose, ico yavuze muri iryo jambo uri kurumvira cose, ico yategetse muri iyo instruction cose, izoguha impera yose cyangwa avantage yose yakugeneye ifatanye n'iryo jambo, n'iryo sezerano cyangwa n'ico kintu iyo nyene yakubwiye gukora cyangwa kuvuga. Rero nagira ndagutumirire hirya yo kumviriza uko gutabwa, uko guhebwa, uko kuntu mu muryango kumbure canke mu bo muvukana, mu bavyeyi, kwa muyomba, aho urerewe, aho utuye, haguhitamo kumva iryo jwi rikubwira ngo ntibagukunda, ntibagukeneye, kanatsinda ntimuvukana, kanatsinda si mama wawe w'amaraso, kanatsinda si we yakubyaye ngo agutware amezi 9, kanatsinda uyo si so, niwe yakureze gusa, yaragufashije gusa. Haguhitamo kumva ayo majwi yose aza gushimangira no gushimika mu mushaha wawe impwemu yo gutabwa, ico bita esprit de rejet, igutuma uno munsi utegerezwa kwama urigora ukora ibisumbi by'abandi, ugira ubwigoro budafashe ku mutima mwiza ariko bufashe ku gitsure, bufatiye ku gushaka kunezereza abantu ngo wemegwe, nawe uronke akabanza gatoyi mu mitima yabo, nawe uronke akantu bafatira ko basi bavuga ati well done, wakoze neza, nawe turagushize mu mugwi wacu. Hirya y'iryo jwi rikwiye kubwira ngo nawe ni wambare nkabo, nuvuge nkabo, ni wiyumvire nkabo, nufate iyo mvugo yabo, nuje mu irigara ryabo, nuje guteramana nabo, nugire ibyumviro byabo. Hirya y'iyo esprit de rejet, iyo mpwemu yo gutabwa iriko iravugisha umushaha wawe, ishaka kukwereka no kukuexplica yuko utagize ico ukora gisumba ico abandi utazokwemerwa, utagize effort mu guha amakado abandi utazokwemerwa, utagize effort ngo ubareke baguma bagukoresha utwo dukogwa canke bagutumagiza uko bashaka, utazokwemerwa. Hirya y'iryo jwi riko rirakubwira yuko uretse kugamburukira abo bandi kandi urusha, kandi bagutumye byinshi, kandi bageretse ku bindi birebire, ngo ico kintu utakibandanije ntuzokwemerwa. Hirya y'iryo jwi niwumve ijwi ry'Imana ririko riravuga ngo naho bari kuguta, naho so na nyoko boguta, niko Dawidi yavuze, Imana uhoraho yo kwitorera. Niwumvire ijwi n'umunsi riko rirakubwira ngo uri umwana wanje nkunda cane, naremye ndakunezererewe, waje ndagukeneye kugira ngo ndagukoresha ibidasanzwe ngaha muri nosi. Niwumve ijwi ry'Imana rikubwira ngo ndagukunda ataco mfatiyeko, ntaco utegerezwa kunkorera kugira ngo ndagukunde, ntaco utegerezwa kubanza kumbwira canke kubanza kumpa kugira ngo ndagukunde, ariko ndagukunda n'umutima wanje wose guhera ukiri mu nda ya mama wawe. Niwumve iri jwi ry'Imana n'umunsi riko rirakubwira ngo ndagukunda ku rugezo rw'uko natanze umwana wanje w'ikinege Yesu Kristo akaza gupfa ku musaraba kugira ngo wewe ubeho, wewe ntutabwe, wewe ukire, wewe ubohoke, wewe ubeho wisanzuye, wewe ubeho utunze kandi utunganiwe kandi ufise amagara meza kandi umerewe neza kandi wuzuye umunezero, kuko nagukunze kera. Kandi ni jewe nabanje kugukunda wewe utaranamenya, wewe ukiri umunyabyaha. Kumbure n'umusuri kuraraba iyi video uri umunyabyaha, nurihana, nurakira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ariko Imana ikira kubwira ngo emera wakire urukundo ndagufitiye, kuko ari urukundo rudafise ico rufatirako, kandi ari urukundo rwagusa, kandi ari urukundo rudasaba igikorwa na kimwe urinda gukora atari kunyizera gusa. Maze ushire hasi ucecekeshe iryo jwi ryariko rirakubwira ngo ntiwemewe udakoze ibi, ntiwemewe utambaye uko, ntiwemewe utavuga gutya,
ntiwemewe utakomoka canke utava mu muryango kanaka, mu bwoko kanaka canke mu mihingo kanaka. Oya, Imana irakubwiye uno munsi ngo uremewe imbere yayo, urakunzwe imbere yayo, urakunzwe kuko uri umuntu, urakunzwe kuko uri uwo yiremeye, ikunze kandi ishaka kwashika ngaha muri nosi ngo imukoreshe ibidasanzwe. Urakunzwe. Iryo jwi ry'iyo muhemu yo gutabwa, yo gushirwa ku ruhande, rigutuma uza gukora ibintu ngo unezereze abantu kugira ngo bakwemere, bakwemange. Iryo jwi riceceke mu izina rya Yesu. Nawe wemere ko riceceka, wemerere umwami Imana kwestara, gushira mu mushaha wawe, gushira mu mutima wawe ijwi rindi ryiwe rivuga ibyiza kuri wewe, rivuga urukundo kuri wewe, rikubwira ngo ese aho nakakurindiririye ngo unyumvirize kugira ngo ndakubwire ukungene ubugingo bwawe, ubuzima bwawe bunshimisha kandi bugamije gukoreshwa ibyiza muri ino si, bugamije gutabara benshi muri ino si, bugamije kubera icyitegererezo benshi, ku buryo bw'uko Imana yagutabaye ukaba udasanzwe, uzoza guhagurutsa benshi nabo bari baratawe, uzoza kwakira benshi nabo bari barahebwe, uzoza kwakiriza benshi umwami Yesu nabo bakaronka amahoro mu mitima yabo. Iryo jwi nshaka ko wumva uno munsi ni iryo jwi ry'Imana, muremyi wa byose, azi byose, arazi ibyo waciyemo, arazi igituma umeze gutyo uno munsi, arazi igituma wahindutse ukuri ukaba nk'uko umeze uno munsi. Ni naco gituma atarubanza ariko aragucira, ariko agusaba ikintu kimwe gusa: nyumvira, nyumviriza, mpakanya nanje ndakubwira, mpakanya nanje ndakusobanurira igituma utegerezwa kumererwa neza, ndagusobanurira igituma ukunzwe atagisabwa, ndagusobanurira igituma wewe uri uw'agaciro mu nyonga zanje, ndagusobanurira igituma harinze guseseka amaraso y'umwana w'Imana kugira ngo wewe ubeho maze nawe uzubesheho abandi. Ivyo byose biri muri iryo jwi ry'Imana nshaka ko wumva guhera ubu. Nivyo tuzobandanya tubivuga ko mu kiganiro kiza, ariko hitamwo kumvira Imana. Wewe watawe, wewe witwa ko wahebwe, wewe wumva mu mutima wawe ata muntu numwe ariyo yo gusutena, yo gushigikira, wo kwishimikiza, wowe uvuga ngo nabo nishimikije byaranyereye, birafyiduka, biransiga, ntabakiriho, nabo nizeye barampemukiye. Ayo majwi akaba menshi muri wowe avuga ngo utegerezwa kwemerwa n'abantu mu gukora ibi, mu kuvuga ibi canke mu kwigenza gutya. Cecekesha ayo majwi yose maze uhitemwo kumviriza Imana iriko irakubwira ngo jewe ndakwakiriye, jewe ndagushaka, jewe ndakwemera, ata kindi kintu na kimwe ndinze kugusaba atari uko unyemerera nkaza mu mutima wawe, nkaza gutabara, nkaza kubana nawe no gukorana nawe. Rero uhagurutswe muri ubwo buryo muri ino ndwi, ugende ucecekeshe amajwi yose yerekana kubwira ko utabereye, utakunzwe, udakwije, ariko wumve ijwi ry'Imana rikubwira ngo ndagukunda ukuri kandi ingo kuri jewe ukuri, kuko ari jewe nzoguhindura kandi nkaguha ubuzima bwiza bwo kwifuzwa n'abantu. Nuko rero reka tube turagejeje ngaha uno munsi. Imana ibaho umugisha. Shalom shalom.